Bashuti bakundwa mudukurikirana muri mu Burundi canke hanze y'igihugu turabaramukije mu izina rya Yesu. Amen. Mwagwa rukurikirane rw'ivyigwa vy'indongozi nkuko tumaze imisi tubisangirira hamwe ikicigwa ca kane. Ubu tugeze ku munsi wa kane w'igenekerezo rya 23 Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2019 aho umutwe utubwira ngo Nehemiya aja ku gikorwa. Aho hari mu mwaka w'amajana 444 imbere ya Kristo. Nehemiya yagiye ku gikorwa ryari turahumvise umwaka yagiriyemwo. Rero iki cigwa mbere yuko tugisangirira hamwe reka twidondore kugira ngo mumenye abo muvugana. Jewe ndiko ndavuga nitwa Akimana Evrine, ndi kumwe na mwene data niyo nkuru Epipode, uri kumwe na mwene so Pasteur Denis Shimirimana. Ego murakoze cyane, murumvise abo muriko murasabikanya icigwa. Hama mbere yuko tugitangura reka tubanze twishire mu biganza vy'Imana. Urakoze mwami Yesu, turagushimiye cyane ukuntu wamana natwe na ntaryo, kandi turagushimiye kudukoresha atariko turabagororotsi. Ndakwinginze ngo iki cigwa ga mwami gihindure twebwe tucigisha mbere n'abacumva bose mu izina rya Yesu. Amen. murakoze. Nkuko bamaze kubitubarira tugiye kwigira hamwe ikigwa cyitwa ngo Nehemiya aja ku gikorwa. Abize ivyigwa byabanjirije twarabonye yuko hari abantu baburabuze igikorwa kandi barabikora mu buryo budasanzwe, barandikira makete umwami kandi no mwami arishura avuga ati igikorwa n'igihagarare. Ariko twarabonye kandi yuko mu gihe umwami yaramaze guhendwa nabo bategetsi agahagarika igikorwa, twarabonye yuko hariho abahanuzi Imana yakoreyemo batera intege abisirayeli ngo babandanye kubaka. Urumva rero byari bibaye ibintu bibiri bicanganye. Iteko rivuye ibwami ngo hagarika, mugabo kandi Imana nayiciye mu bahanuzi ati nimubandanye kubaka. Rero Nehemiya nk'umuntu yarahagarariye icyo gikorwa, hano batwereka yuko yaciye ku gikorwa ahitamo gukora icyo Imana yavuze. Nivyo batubwiye hano ngo inyuma yaho bamwe bavugiye bati tangura, abandi ati hagarika, abantu baratanguye gukora kandi abayuda barasenga, maze Nehemiya ashiraho abarinzi. Nehemiya yaciye abwira abantu ati nimuze dukore. Kubera yuko rero bariko barakora bahanganye n'abansi, hano muri kino cigwa batweretse yuko uburyo Nehemiya yaciye abipanga ngo yaciye ashiraho abarinzi. Afata abantu bamwe abashira ku burinzi bafise ngo n'ibigwanisho kugira ngo bacungere abariko barubaka. Ariko kandi mbere ngo byarakomeye gushika naho n'abariko barubaka ubwabo ukuboko kumwe ngo kuba kuriko kuratondesha amatafari gushirako n'isima, mugongo ukundi kuboko gufashe ikigwanisho mu kuboko, kubera yuko abansi bari benshi kandi bari biteguye kuburabuza mu buryo bwari bwo bwose. Mugo Nehemiya kubera yamaze kuvuga ati twebwe twizeye Imana kandi Imana iri kumwe natwe, turizeye yuko izodufasha, yaciye abahimiriza babandanya kubaka. Mugo bubaka mu bihe bidasanzwe, iyumvire namwe kubakisha ukuboko kumwe ukundi naho gufasha ikigwanisho, cyari ihogwa kidasanzwe. Rero Nehemiya ni muri ubwo buryo yagiye ku gikorwa. Hano hari amajambo abiri aboneka muri kino cigwa yavuzwe na Nehemiya. Rimwe yavuze ngo ntimubatinye. Mwo dusomera aya masomo muri Nehemiya 4:13 na 14. Yabwiye abantu ngo ntimubatinye. Nehemiya 4:13 na 14 aravuga ngo nico catumye nshira abantu inyuma y'uruzitiro, mbashira mu myonga nahitaruye uko imiryango yabo iri, bitwaje inkota n'amacumu n'ibimito. Mbitegereje mva hasi mbarira abakuru n'abaganza n'abandi bose ntimubatinye, mwibuke umwami Imana ahambaye ateye ubwoba. Mugwanire bene wanyu n'abahungu banyu n'abakobwa banyu n'abagore banyu n'ingo zanyu. Amen. Ntimubatinye. Aha ni Nehemiya ariko arabwira abisirayeli, urumva yuko yarashyizeho abantu bafise ibikoresho byo kurwana, avuga ati ntimutinye nimugwane kuko Imana iri kumwe natwe. Iri jambo rero ntimubatinye yari jambo ryo kuremesha. Hari indi jambo kandi Nehemiya yavuze ngo ridusomera
hano nyene muri Nehemiya kane umurongo wa 20 hari irindi jambo hano ryavuzwe naryo ryo kuremesha kandi aravuga ngo none rero nimwumva inzamba ivuze muce mukoranira aho turi aho izoba ivugiye hose imana yacu ntizobura kutugwanira ntihabwe icubahiro. Amina. Irindi jambo hano tubonye Nehemiya yababwiye rihambaye nini rivuga ngo imana yacu ntizobura kutugwanirira. Aya majambo ngo ntimuwatinye imana yacu ntizobura kutugwanirira n'amajambo Nehemiya yatanze y'ivyizigiro yo gukomeza no kuremesha abo bari kubo mw'ico gikorwa kidasanzwe cyo kubaka basugerejwe n'umwansi nabo baca bubaka nyine nk'abantu bari ku ntambara. Ibiro birahambaye kumenya no makuru yabaye ku bwoko bwacu bwa kahise bw'Abisirayeli ingene basanuye ingoro y'Imana bagakora igikorwa c'Imana mu ntambara ikomeye ukuboko kumwe kubaho ukundi gufasha ibigwanisho. Birumvikana yuko umuntu yagoma arabi buryo canke ibumoso aho umwansi azanana ivyo akabikora no kubaka ari karubaka. Ibiro bishaka gutwereka yuko igihe cyose turi ku gikorwa runaka c'Imana burya inkomezo umwansi yakoresheje muri ico gihe agwanya Abisirayeli none umunsi niza akoresha mbere ibitabo bitwereka yuko uno munsi akoresha nyinshi gusumba uko yakoresheje kiriya gihe. Bisigura ngo teza ko natwe turi abantu badafyina kandi bitwaje ibigwanisho mu buryo bwose bushoboka ariko twibuke ko ibigwanisho dukoresha uno munsi ni bya bindi biboneka mu gitabo cy'Abanyefeso 6 muca mubona ahanditse ibigwanishwa by'umukristo ni ibigwanishwa byo mu buryo bw'umuhemu kuko natwe duhanganye n'inkomezi zidasanzwe ziburabuza igikorwa umugabo natwe tugomba guhagarara kwa n'amajambo abiri ntitubatinye kubera imana yacu izotugwanirira. Amen. Reka ndangirize ngaha imana twese idufashe kugira umutima nk'uwa Nehemiya mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murashobora kunganira ego murakoze cyane kuri iki cigwa ariko kandi burya iyo twiga kahise natwe ntitubigumize muri kahise ariko tubishire muri kubu. Burya mu bihe bidasanzwe abantu baca bakora ibidasanzwe kandi bakabikora mu buryo budasanzwe. Burya nimba je sinzi ibintu byo kubaka ntavyo menyereye ariko mpora mbona aho bubaka ntushobora kwiyumvisha ukuntu umuntu ashobora gufata akashira ku itafari rimwe akayora isima akoresha ukuboko kumwe ukundi gufise icumu canke ikimito canke umuheto. Ibica byerekana rero yuko iyo turiko turakora mu bihe bidasanzwe tugomba gushiramwo ingufu zidasanzwe n'ubundi bushobozi imbere n'ibyo tubona ko bidashoboka. Aha kandi nagomba kunganira nkoresheje amajambo Yakobo yavuze Paulo yavuze muri Yakobo igice ca 2 umurongo waho wa 17 yavuze ngo niko bimeze n'ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Abisirayeli ni koko bari bizeye inkomezi z'Imana bari bizeye ubushobozi bw'Imana kandi bari bizeye amasezerano y'Imana ko ari ntabanduka ariko ntabwo bari kwicara ngo badamarare ngo ko Imana yavuze izobishitse. Oya nyabuna bategerezwa gukora kandi bagakora rero bizeye amasezerano y'Imana. Aha rero dutahure ko kwizera hamwe no gukora bituma dushobora Imana yacu ihabwa icubahiro. Ego nanje ndafise iciyumviro cyane kwiri jambo Nehemiya yabwiye aba bayuda aho yabaremesheje babwira ngo ntimubatinye. Iri jambo ntirisanzwe kuko iyo usomye muri Bibiliya abantu benshi bagiye bagira amakenga iyo batumwe n'Imana barabwirwa iri jambo ngo ntutinye. Yosuwa yarabwiye ati ntutinye. Turabona kandi na Mose igihe agize amakenga kubera we yiyizi kw'intege nke Imana yaramuremesheje imwereka yuko ibintu bigira gute bishoboka. Bishaka rero gusobanura yuko igihe cyose tumwe turakora ikintu tuzi yuko ari mu ntumbero yo gusohoza amasezerano y'Imana nta muntu numwe akwiye kudutera ubwoba nta n'ikintu na kimwe gikwiye kudutera ubwoba kuko uri kumwe n'Imana nta muntu numwe ashobora kukurwanya nta gikoresho na kimwe Satani yokoresha kugira ngo aburizemwo intumbero
y'igikorwa cy'Imana. Twebwe gusa ico dusabwa natwe nuko dukwiye guhanga amaso umusaraba, tukafata amaboko yacu tukayaha umwami akayakoresha, ibirenge byacu tukabiha umwami akabigendesha iyo ashaka. Hariho indirimbo inatwereka n'ubwenge bwacu bwose tubuhe Imana aba ariyo ibwikoreshereza. Rero dukwiye kumva yuko uku Nehemiya yabwiye Abisirayeli ati ntimubatinye aba bakozi baje kuburiza mu gikorwa cy'Imana. Birashoboka yuko mu buzima bwa misi yose abo turi ku rugamba rumwe rw'intambara rukristo usanga bagize ubwoba. Birabereye yuko rero natwe tubaremesha tubabwira ati ntimutinye kuko turi kumwe n'Imana izotugwanira. Imana nihabwe icyubahiro. Amen. Amen. Ego reka dushima Imana kuko indongozi yaje hageze. Nibaza yuko umuntu wese ariko ariga arabona akarorero keza kabatubanjirije ninge nawe yohagarara. Reka rero Imana idukomeze kandi twese muri rusangi turwanisha akagiye Imana mu gikorwa cyayo, tuze tunezerwe ku iherezo ryacu mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ego murakoze cyane mwene data ku cigwa ciza mudufashije, kandi nongere nshimire mwebwe mwese mwariko muradutegereza. Ndabasabe yuko mugize ikibazo murashobora kutwandikira mukatubwira tugafashanya kwishura, kandi n'inyunganizi zanyu turazikeneye. Imana ibahezagire mu izina rya Yesu. Amen. Dufashe mwene data mu isengesho. Turagushimiye uhoraho umuremyi wacu, utugiriye neza kudutahuza yuko igikorwa cyawe utagiye kugira ubwoba, izina ryawe n'iryubahwe. Nk'uko nyene Nehemiya yabibwiye Abisirayeli ngo ntibatinye imitego ya Satani, reka mpwemu wawe natwe abwirikanye n'impwemu y'ubugingo wadusize.